banywanyi ba Kaduza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu namwe bakunzi bagenzi b'ikiganiro cacu Doco Course ndabahaye mwaramutse ndabahaye mwiriwe kaze mu kiganiro cacu cuno musi ni kiganiro mumaze kumenera tumaze iminsi tuganira ku bintu bitandukanye bijanye vyerekeye n'ururimi rw'ikidagi nibiganiro mutegurirwa n'ikigo co muri kaminuza y'u Burundi Centre Multiculturel Allemand jewe Paul Ndayihereze akaba ari jewe ndakibashikiriza none kuri uno munsi tugiye gushimukira ku kiganiro cacu mu ntambwe ya mbere turaza kugaruka ku byo twabonye mu gihe giheze aho twabonye icarico forme ico gisigura n'ingene gikora mu rurimi ico naco sikindi ni kintu cari kijanye na préposition le thème grammatical twari tumaze ko iminsi yari temporale préposition no kuvuga n'uyo mugwi w'amajambo utanga plus d'information plus d'indication kugiha ikintu cabereye kugiha ikintu cakorewe la forme nayo twabonye ahanini zitatu no kuvuga izo preposition ni nyinshi mugabo twisunze ahanini mu ntambwe ya mbere kuri zitatu gusa tukazozibandanya izo zitatu nazo twabonye zari am zari n'iyindi kombinezo ya von bis n'amajambo nk'uko muyabona abari dukurikirana namwe mutumva ni am ni jambo rimwe ijambo rimwe n'ubundi bwoko bwa preposition temporale preposition igizwe n'ibice bibiri von bis ngizi les trois temporale preposition twaravye uno munsi nagomba imbere yuko dusimbiza tukaja ku kindi gice nagomba tuzisange dans leur contexte pratique et concret d'utilisation nkuko nayo nigeze kubivuga tugiye gusubira kubibona zikora dans le cadre y'ikintu ufise umugambi wo kurangura canke ikintu uri kurangura canke ikintu waranguye ugatanga inyishu ikibazo ryari uzokora ico kintu ryari uri kurakora iki ryari waranguye ico kintu mu kidagi ukoresha ijambo Fragewort iryo jambo muraryibuka mwese Fragewort ni jambo iruhande y'ayandi majambo menshi umuntu uyisunga akoresha kugira ngo abaze ikibazo iryo jambo rifise plusieurs formes ngaha nous nous intéressons à une de ces formes ni van muribuka izo twabonye tubaza amazina y'abantu wer sind sie canke wie heißen sie tukeneye kumenya iyo baba wo wohnen sie wo sind sie geboren mwavukiye woher kommen sie naya majambo mwabibonye mwavyibutse yandikwa tanguwe n'indome v arico nagituma iryungane rivamwo ico kibazo kivamwo
bacita V-Frage. Ni kibazo gifatiye kuri Fragewort itangurwa mu kwandika n'indome V. Van ibaza ikintu cumvikana kandi gitumbeye ryari. Reka dufata akarorero. Wann gehst du zur Schule? Wann gehst du zur Schule? Mbaza umwana umunyeshure ryari uja kw'ishure. Wann gehst du zur Schule? Sur le plan structure de la phrase, das ist eine W-Frage. C'est une phrase, une structure de phrase bita W-Frage kuko ihagaze yubakiye kuri wann, eine Fragewort, iyitariho nta kibazo coshoboka. Wann nayo derrière la question, derrière le mot, ukeneye kubona une réponse. Ryari uja kw'ishure. Wann gehst du zur Schule? Wann gehst du zur Schule? Reka dufatire kuri iki kibazo mugabo nongere ko ikindi mu ntunge. Mugabo nico kimwe. Wie viel Uhr gehst du zur Schule? Amajambo atandukanye mugabo la question est identique. Ukeneye inyishu, ukeneye une information ryari uja kw'ishure. Wann gehst du zur Schule? Wie viel Uhr gehst du zur Schule? Reka turabe inyishu zishoboka. Uyu mwana abajijwe agenda kw'ishuri kuva ku munsi wa mbere gushika ku wa gatanu. Ku wa mbere ni Montag, muravyibuka. Ku wa gatanu ni Freitag. Ingene iminsi ukukurikirana mu ndwi zitwa twarabibonye. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Uyo mwana rero kuva ku munsi wa mbere agenda kw'ishuri gushika ku munsi wa nyuma w'indwi gushika ku wa gatanu. Von bis. Inyuma ya von hari Montag. Ni izina bitirira umunsi wa mbere w'indwi. Bis Freitag. Inyuma ya bis haje nahone umunsi mu ndwi, Freitag. Aha abisigura iki? Bisigura yuko udashobora kuvanga rero les facteurs de considération. Ufashe umunsi von, après bis haza umunsi. Kuva kwa mbere gushika kwa kabiri. Von Montag bis Donnerstag. Von Montag bis Dienstag. Von Mittwoch bis Samstag. Mugabo urashobora gufata iyindi facteur. Iyindi facteur ikindi ufatira ko kugira ngo kukutange inkuru y'imvaho ryaruja kw'ishuri. Ugenda ku munsi wa gatatu tuvuge, ugenda ukiga kuva isaha zibiri, uyiga kuva isaha zibiri ukageza isaha 12 n'inusu. Kuva saa 2 yo mu gitondo gushita saa 6 n'inusu yo kumutaga. Iyi ni une période pendant laquelle une activité s'accomplit. Kwa kundi ko mu karorero gaheruka twafashe une période ifatiye ku minsi y'indwi. Aha adufatiye ku masaha. Uyu munyeshuri agenda agatangura ishuri saa 2.
akiga bagasohoka saa sita n'inusu. Ikibazo ni ca kindi, wann gehst du zur Schule? Canke wie viel Uhr gehst du zur Schule? Deux questions formulées différemment, avec des agencements de mots, c'est-à-dire complètement les mêmes. Mugabo, derrière ces deux variantes de questions, il y a juste une préoccupation, une volonté de savoir ryari umuntu aja kw'ishuri canke aja ku gikorwa. Ashobora kubivuga afatiye ku minsi y'indwi canke amasaha y'umunsi. Wann gehst du zur Schule? Von Montag bis Freitag. Ni ukuvuga yuko uwo munyeshure atonda iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Ku rundi ruhande, wie viele Uhr gehst du zur Schule? Arashobora kuvuga ryari ishure, amashuri, gikorwa ku ishuri gitangura gushika ryari kuri nyamunsi. Aho o afata iki? Igipimo si minsi y'indwi n'ibice vy'umunsi n'amasaha. No kuvuga iki? Von 8 Uhr bis 12:30 Uhr. Wann gehst du zur Schule? Ich gehe von 8 Uhr bis 12:30 Uhr zur Schule. Ngira ngaha mwabonye. Après von haje iki 8 Uhr. Ce n'est plus Wochentage. Ce n'est plus umunsi w'indwi. Stunden. Bis 12:30 Uhr igipimo ni Stunde. Aha ndakivuga kandi nahashimikira, ndushobora kuvanga les deux registres. Ndushobora kuvuga von 8 Uhr bis Freitag. Aha ubuvanze ki? Ubuvanze iminsi mu ndwi n'amasaha ku munsi. Ntibikunda. Kandi wann gehst du zur Schule? Urashobora kwishura utanga inyishu, ich gehe 8 Uhr. Nee, von 8 Uhr bis 12:30 Uhr. Wie viele Uhr gehst du zur Schule? 8 Uhr. Und wie lange lernst du von bis? Iyindi nyishu ishoboka à la même question tumaze kubona ufatiye ku minsi y'indwi ni von bis, von Freitag bis Freitag, von Dienstag bis Donnerstag, von Freitag bis Sonntag ni Miss. Chanke von 8 Uhr bis 10 Uhr, von 9 bis 12 Uhr. Mugabo ugomba kuvuga yuko uja kw'ishuri ku munsi uri izina mu ndwi, ukoresha preposition ama. N'umunsi munaka mu ndwi. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Wochenende. Iyo ngomba kuvuga kuba président l'information ntanga, ngatanga l'information de mon activité par rapport à une heure précise, aho ngoresha des prépositions pour le temps heure, 8 Uhr, 6 Uhr, nk'akarorero, wann gehst du ins Bett? Ni ryari uza kuryama? Wann gehst du ins Bett? Ryari uja kuruhuka? 22 Uhr. Ntanga ya saha ntarenza, canke ya saha nyezina ngenda kuruhuka. Ico kimwe na kwa kundi wa munyeshuri utangura mbega ryari ivyirwa? Ntangura saa 2, 8 Uhr. Ni saha ntabanduka, ni saha izwi, isaha dutangurirako. Na inashimye kugaruka kuri ce contexte d'emploi des 3 temporales prépositions twabonye, aho mu vy'ukuri
ikibazo ari van ikintu kiba, van ikintu kizoba, van ikintu cabaye, canke umuvifili uwa. Aha nkaba nkenera une indication sur le temps précis. Le temps précis. No kuvuga iki, l'heure précise à laquelle ico kintu gitangura canke à laquelle ico kintu kiba. Urashobora kubaza uti mbega wann ist das Fußballspiel? Mbega ni ryari hari cette rencontre sportive? Wann? Ndashobora kuvuga ku mugoroba. Muri ico gihe ni am Abend. Canke ni ryari utelefona umuryango wawe? Wann rufst du deine Familie an? Wann telefonierst du mit deiner Familie? Am Morgen. Am yendika en temps ryari ukora ikintu, ni ryari uvugana n'abavyeyi, ni ryari haza kuba iyo match ya football. Am Morgen mu gitondo, am Mittag, am Abend, no kuvuga nibice vy'umunsi. Mugabe igihe une activité uyirangura mwijoro, bivuga ukundi, vyandika ukundi. Si imwe muri izi zitatu duhejeje kubona von bis, am canke igihe ico kintu ukirangura mwijoro canke giza kuba mwijoro, ukoresha iyindi préposition, mugabo nous restons dans le même cadre. Nous informons du temps ryari ico kintu kiba. Donc nayo ni temporale préposition, mugabo yandikwa igafita iyindi forme yitwa in. Mugabo ishobora guhinduka bivanye na le contexte, ikashobora kuba in canke ima. Nk'ubu romaci ba mwijoro. Wann ist das Fußballspiel? Das Fußballspiel ist in der Nacht. Ce n'est plus am Abend, ce n'est plus am Morgen, oya, ni in der Nacht. Canke mbega les prochains Jeux Olympiques zizoba ryari? Muciriza, imsoma. Turiko turavuga tubazanya ryari le prochain rendez-vous sportif au niveau mondial mu bintu vya Jeux Olympiques. Zoma canke winter, hiver canke imzoma ni muci. Nibi rero nari nifuje ko tugaruka ko imbere yuko dusimbiza tugira akantu gatonya kajanye n'iki, kajanye na deux verbes tugire turabe ingene bazikonjuga. Imwe ni anfangen, igihe uri kurabaza ryari ikintu gitangura. Wann beginnt, wann fängt die Radiosendung an? Wann beginnt die Radiosendung? Anfangen rero ngaha isigura le début d'une activité, débuter une activité, nico kimwe na beginnen. Irindi rivuga nifuza ko twobonera hamwe ingene riba conjugué ni schlafen ni dormir. Schlafen. Anfangen, duhere kuri anfangen. Ngira ngo murabona la structure morphologique yiri igizwe na en à la fin. Die Endung, caractéristique de tout mot, de tout verbe mu kidage, en. Hakurikira fang ni Verbstamm, c'est la racine, c'est le radical de ce mot, de ce verbe. Hakazi ikindi ciswe an kiri imbere ya Verbstamm, ico naco muracibuka bacita Vorsilbe canke Präfix.
iki kintu twari twigeze kukibona, reka rapidement tuciyibutse. Iyo ugomba guhadikiriza un verbe nkiyi avec cette architecture morphologique, an fuzilbe fang n, nuko bigenda. Ich fange an. Dès l'instant où vous commencez à guhadikiriza un verbe nkiyi, mwabonye ce qui se passe avec 10 fois le préfixe. Il est renvoyé à la fin de la phrase. Nivyo ngaha il est renvoyé après le verbe. Mugabo naho wogomba ukagira ayandi ma élément d'information en rapport avec iki kintu, reka tuvuge dutangura kwiga. Ich fange den deutschen Kurs um 8 Uhr an. Je commence mon cours à 8 heures. Ich fange den deutschen Kurs um 8 Uhr an. Nongaha mwumvise, mwabonye. Fonsilbe est renvoyé à la fin de la phrase. Mugabo turiko turaraba le système de conjugaison du verbe, umuntu ashobora kuvuga préfixe rero directement après le verbe. Donc urashobora kuvuga ich fange an meinen deutschen Kurs um 8 Uhr. Oya habe namba. Fonsilbe iza iminsi yose à la fin de la phrase. Deuxième personne du singulier, du fängst an. Pour ce qui est du comportement ou du repositionnement de préfixe, an yoyo niyayind toujours am end. Mais nagomba ngaha ndabone akagoye. Ich fange, deuxième personne, du fängst à la troisième personne, fängt an. Habaye ikintu cahindutse kuri une des voyelles. Tubona tuzi, il est au niveau de la forme du verbe à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif ni anfangen. C'est vrai, hariha ama voyelle a abiri na e à la fin. Mais je parle de anfangen, il est au niveau ya Stamm. Iyi rero mwabonye cayishikiye à la deuxième personne du singulier ainsi qu'à la troisième personne du singulier seulement, a la voyelle a yahindutse iba e. A yabaye e. Et rien que à ces deux personnes de conjugaison, iki kintu twari tumaze kukibona, nivyo twabona une autre voyelle. Iyo nayo yari e. Sprechen, muravyibuka. Du sprichst, yaciye iba i. Sie spricht. Aha ni la voyelle présente au niveau de la forme de l'infinitif du verbe anfangen, yahindutse iba e. Du fängst an, sie fängt an. Ibisigaye ni kwa kundi. Ufatiye ngaha à ces deux niveaux de conjugaison, à ces deux personnes de conjugaison, deuxième et troisième singulier, où nous voyons devant nous changer aikaba et, nous pouvons à partir de cela conclure que le verbe anfangen est un verbe irrégulier. Irrégulier. Le verbe ikurikirani, le verbe schlafen. Le verbe schlafen, dormir. Anfangen twavuze nico kimwe na beginnen, avec cette différence au niveau du mot. Le verbe schlafen, c'est un verbe novuga
qui est simple. Mais essayons de voir un peu comment s'articule son système de conjugaison. Ici, Goura, dormir. Wann gehst du ins Bett? Wann schläfst du? Wie lang schläfst du? Le verbe schlafen, cyandikwa gutyo, schlafen. Iba conjugué gute. Ich schlafe. Junge tumenyereye. Schlafen en à la fin Endung. Schlaf Verbstamm. Ich schlafe. Du schläfst. Encore une fois, nous voyons une modification se produire devant nous. Ich schlafe, du schläfst. Autogne A, qui est la voyelle présente au niveau de la forme de l'infinitif du verbe, à la deuxième personne du singulier, ibaye et. A, ibaye et. Donc c'est la même voyelle qui porte pour la circonstance umlaut. Du schläfst, sie schläft, et puis forme normale. Wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen. C'était là les deux verbes. Mugabo hariko hazako iyindi mbere zibiri un peu particulières dans leur système de conjugaison. Rapidement donné, hamgeni arbeiten, iyindini finden. Deux verbes à système de conjugaison un peu particulier. Cette particularité est liée directement à ceci. Structure et N, comme tous les autres verbes. Et N, finden, arbeiten, Arbeit, find. Verbestamm. Qu'est-ce que nous observons ici? Nous observons que Endunguya Arbeit na find ni deux consonnes. T d'une part et de l'autre D. Finden, arbeiten. Son genre de verbe qui se termine au niveau de la racine, au niveau du radical, par T chanke D à la deuxième, troisième personne du singulier et à la deuxième personne du pluriel, il y a quand même une légère modification par rapport aux autres systèmes traitements. Tuvuge arbeiten. Du, ici, du arbeitest. Du arbeitest et sie arbeitet. La deuxième personne du pluriel, ihr arbeitet. Alors que ibuka. Du kommst. Radikal ST. Sie kommt. Radikal T. Ngaha mwabonye que haba à la deuxième personne du singulier, à la troisième personne du singulier, ainsi qu'à la deuxième du pluriel, il y a une voyelle E qui vient s'ajouter entre die Endung caractérisant la personne de conjugaison et la racine. C'est pour des raisons de commodité au niveau de la prononciation. Du arbeitest, schokimne, du findest. Sie arbeitet, sie findet. Ihr arbeitet, ihr findet. C'est ainsi que ce genre de verbe, dont les racines se terminent par D, T, kombambere mushatse mushireko n'iyindi ihezwa na N chanke M, ils se construisent de cette manière, à la deuxième, troisième du singulier et la deuxième du pluriel.
ikiganiro cacu naha kigeze naha gihereye kuri uno munsi reka ndabakengurukire ku mwabanye nanje ndabifuriza aho gutaha ni kundwiza Imana ibahezagire.